yicaranye n'abigishwa biwe bamaze igihe bari kumwe, bamaze n'imyaka bamukurikira, ariko arababaza ikibazo gikomeye. Ikibazo cya mbere yababajije ni mwibaza ngo ndinde, muvuga ngo ndinde. Icyo cyari ikibazo gikomeye, ariko cyari ikibazo crucial, nicyo kibazo ngombwa cya mbere ku mukristo. Hari igituma waje, hari igituma usenga, hari igituma ukora ibyo uri kurakora, hari igituma uhamagara izina ry'Imana, hari igituma. Yesu ashaka kumenya igituma abo bari kumwe bamaranye ikiringo kingana gutyo. Ababaza ikibazo gikomeye, arababaza ati mwibaza ngo ndinde, mweho muvuga ngo ndinde. Umwe muri bo aravuga ijambo rikomeye, aravuga ngo wewe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Uwo mwanya nyene Yesu acahagarika nkuko umenga aratangaye, ariko kandi acavuga ngo nukuri ibintu uvuze si uw'inyama n'amaraso abiguhishuriye, ariko ni Imana yo mu ijuru ibiguhishuriye. Icyo tugomba kuvuga ku ishengero rya Kristo, murandika icambere kigaragara ku ishengero rya Kristo nuko habaho uguhishurirwa cyangwa kumenya Kristo, la révélation de Christ. Uguhishurirwa Kristo ni ishengero rikwiye kubakwa. Ishengero niriva kuko abantu basanga ibyiyumviro, bakundana cyangwa bafite projet zimwe, bagiye hamwe baca basaba uruhusha muri leta kugira ngo bagire ishengero. Ishengero ryubatswe ku guhishurirwa Kristo. Haleluya. Ishengero ryubatswe ku guhishurirwa Kristo. Iyo ntarahishurirwa Kristo n'igikorwa ciwe, mfafise ikibazo. Nico gituma amashengero amwe arashobora gukorana kandi n'amaprograma akaba, ariko nimba abagize ishengero batarahishurirwa Kristo n'igikorwa yakoze ku musaraba, ishengero rirasambutse. Inaco gituma iyo umuntu adahuye na Kristo ku giti ciwe ngo amumenye, yuguruka amaso, amwihweze, abone igikorwa yakoze ku musaraba, nibishoboka kwaba mu ishengero rya Kristo. Ashobora kuba mu ishengero riboneka, ariko nashobora kuba mu ishengero rya Kristo rimwe ritaboneka, ariko rimwe ryanditse ko ngo uhoraho arazabiwe. Kugira ngo ube muri iryo shengero, ishengero ritezwa kubakwa ku guhishurirwa Kristo. Iyo ataguhishurirwa Kristo kuhari, iyo ataguhishurirwa igikorwa Kristo yakoze, byose bibubusa. Nico gituma uzosanga rimwe na rimwe abantu bapfa ibintu kuko baje bahura, kuko basangira ibintu, kugira ngo basangire ibintu. Ntibizotangaza iyo bafatanije amashati bakagwanira n'imbere y'ishengero. Kubera iki? Kuko inyungu zabo ntiyari Kristo, ntibamuhishuriwe. Kristo ntiyaje kuzana, ntiyaje gutanduka, ntiyaje gusambura, yaje kubaka imitima. Abenshi nico gituma iyo hatari uguhishurirwa Kristo basambura n'igikorwa c'Imana. Ndakwipfuriza yuko Imana yugurura amaso yawe ugahishurirwa Kristo. Intango y'agakiza suko bagusengeye ucurakira, uca nawe ucuma mu Kristo, utigeze uhishurirwa Kristo, ubuhomvye, ubura umuhombe. Intango y'agakiza kawe suko wasanze bagenzi bawe bose basigaye basenga, barakijijwe, nanje sinosigara jenyene, reka nanje nje mu ishengero. Intumbero yawe siyo, ariko birashoboka ko waje ukwirikira ivyo, ariko turasenga ngo Imana yugurura amaso yawe uhishurirwe Kristo nico yakoze ku musaraba. Ikidutuma tuhagaze hano nuko hari wapfuye ku musaraba kubw'ivyaha vyacu, hari watanze ubugingo bwiwe, hari utemeye kuguma mu kibanza cyo mu ijuru, ariko yemera kuza kurondera abazimiye, yambara umubiri, yikorera ibyaha byawe nanje, avyikorera mu mubiri wiwe, arabijana, arabihanigwa. Aho wobambwe niwe yabambwe ku musaraba, ngo bamwizera bose ntibapfe rubi, bahabwa ubugingo budashira. Uguhishurirwa igikorwa Kristo yakoze niyo ntango n'urufatiro rwiza rw'ishengero.
ishengero rero si abantu bagiye bahurira aho basangira muri resitora baravugana bati none ubona gute wewe woba diakone nawe woba umutama w'ishengero. Ishengero si ico. Ishengero no guhishurirwa Kristo. Icakoze ku mutima wa Yesu nuko uyu muntu Petero yarahejeje guhishurirwa umugambi wazanye Kristo n'icyo agomba gukora aza ukivuga munsi, ariko yanezerewe n'inyishu Petero yishuye. Ico duha tugakora ku mutima w'Imana tukanezereza Imana kubera iki? Kuko twahishuriwe Kristo. Imana ntinezerwa yuko uzi kuririmba ufise ijwi ryiza ariko utahishuriwe Kristo. Umutima w'Imana nunezerwa yuko utanga amahera menshi kugira ngo ibikorwa by'Imana bikoreke ariko utahishuriwe Kristo. Wopfumureka gutanga ariko ukaba warahishuriwe Kristo. Wopfuma atajwi ufise ariko ukaba warahishuriwe Kristo. Mbwirira mugenzi wawe uti uhishurirwe Kristo. Uhishurirwe Kristo. Niyo ntango y'ubutumwa bwiza. Ntidukoranye kuko turafise ishida dushaka gutera Imana kugira ngo nayo yumve ishida dufise itwishure. Amashida zokwamaho ariko ikidahinduka n'igikorwa Kristo yakoze kugira ngo wacungure abari mu isi bose. Ndizera yuko Imana ihishuye umwana wayo ndashobora kubakwa nkaba umukristo, nkaba uwa Kristo, nshobora guhimbaza Imana, nshobora gukora ku mutima w'Imana gusa igihe nahishuriwe Kristo. Intambuko ya mbere ishengero rya Kristo ntirihagaze ku ma-association, amagroupe n'amaproje mufise, ariko ihagaze ku guhishurirwa Kristo. Yesu aravuga ngo ivyo si nyama n'amaraso yabiguhishuriye. Nubundi nashaka kubisubiramo, si effort, si ubwenge, si ibintu byinshi uza gukoresha kugira ngo nawe ubone Kristo, ariko ugurura umutima wongera usenge. Mana ngirira ubuntu, nyugurura amaso, ndakumenye, ndakwihweze, ndakumenye. Nshobora kuba narakumvise nkakumva kutariko, kuko no muri histoire barigisha amakuru y'abantu, barigisha bagwa gasore, barigisha abantu bakomeye bagize ibyo bakora ngaha ku isi, ariko Kristo nitumumenya nka histoire. Kristo nitumumenya nka kahise. Kristo sakahise. Kristo ni nubu. Kristo ni ivyizigiro. Kristo ntahinduka. Turakeneye guhishurirwa Kristo. Senga Imana ngo Imana impishurire kandi igende impishurira Kristo uwo ari we. Paulo ariko ararangiza urugendo rwiwe yaravuze ijambo rikomeye ngo ndashaka kumumenya. No mubaza ni urashaka kumumenya? Urashaka kumumenya n'amajambo wavuze, urashaka kumumenya n'ivyo wakoze? Nagira waramumenye. Oya, ndashaka kumumenya ngo menye n'ububasha bwamuzuye. Ukumenya Kristo bigutuma uva mu bwiza uja mu bundi. Ukumenya Kristo bigutuma uva mu caha ugenda widegembya wegera Kristo. Uguhishurirwa Kristo kudukurako imyanda y'ivyaha. Uguhishurirwa Kristo kuducagagurako iminyororo n'imigozi y'icaha. Ukomenya Kristo niko ngenda mbohoka ku caha. Uko ngenda ndamwiha niko ngenda nezereza umutima w'Imana. Ishengero ryubakiye ku guhishurirwa Kristo. Haleluya. Iki kintu nuwagitahana ca mbere ugasanga hari ibyo utaramenya, n'ivyo twese turacarondera, ariko utahane rino sengesho. Mana mpishurira. Ndabona bamwe bari mu munezero, bamwe banabatijwe, abandi kumbure bakiriwe, tumvise intahe zitandukanye. Ndashaka Mana unyugurura amaso, ukoreke umutima, ushobore kuntahuza ivyabaye mu buzima bw'abantu. Ndashaka nanje kumenya uwo Kristo. Ndashaka kumenya umusaraba wiwe. Agakiza n'ishengero rihagaze ku gikorwa cyakoretse ku musaraba. Imana itwugurura amaso iduhishurire Kristo n'igikorwa yakoze. Haleluya. Icya kabiri, icyo ni cya mbere, ishengero ryubakiye cyangwa rihagaze ku guhishurirwa cyangwa kumenya Kristo, la révélation cyangwa la connaissance de Christ. Icya kabiri tukibona ku murongo wa 18. Mumve icya kabiri, tuwe turasigura ishengero icyo ari cyo cyangwa ishengero ingene ryubatse.
aha ku murongo wa 18 havuga nanje ndakubwira yuko uri Petero. Yesu ariko arabwira Petero aje kwishura inyishu nziza, aramubwira ngo nanje ndakubwira kuri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ko ishengero ryanje, zo kubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Haleluya. Yesu amaze kumva inkuru nk'iyo y'abahishuriwe icyo yaje gukora n'uwo ari we, acasohora ikarata nawe ya proje afise. Iproje afise ni iyihe? Zo kubaka eklezia, ishengero ryanje. Ni uko yaranezerewe kumva yuko a partir guhera kuguhishurirwa Kristo wari we, nawe ashobora kuvuga umugambi w'icamuzanye n'icyo agiye gukora. Agiye kubaka ishengero giwe. Iryo shengero arafise ingene agiye kuryubaka, arafise ingene agiye kuryubaka, arafise n'ivyo azoriha, arafise kandi n'ingene arigabisha. Nivyo tugiye kumva. Icambere abwira Petero, aramubwira ngo nawe ndakubwira yuko uri Petero. Mu Kigiriki Petero risigura ibuye, risigura Petros. Petros, nawe ndakubwira yuko uri Petros, uri ibuye. Ariko kuri Petra, Petra risigura urutare. Haleluya. Akubwira ko nawe uri ibuye, ariko kurutare ko guhishurirwa ico nakoze, aho niho nzokubaka ishengero ryanje. Haleluya. Ishengero ntiryubakwa kwibuye. Bibiliya iratubwira yuko turamabuye afise ubugingo. Petero wa mbere igice ca 2 umurongo wa 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu. Muhinduke inzu yo mu buryo bw'impwemu. Mugire igikorwa cera c'ubuherezi. Ngo mutange ibimazi byo mu buryo bw'impwemu. Bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Mwubakwe nk'amabuye afise, mwakurikiye? Mwubake nk'amabuye afise ubuzima, ubugingo. Muri amabuye ni ibuye rifise ubugingo. Iyo dukoranye turubakwa, tugahinduka ya ngoro y'Imana, ariryo shengero ry'Imana, ariko ntituri urutare. Abikorinto ba mbere igice c'10 umurongo wa 4 baratubwira kuri iyo Petra. Petra ni iki? Abikorinto ba mbere igice c'10 umurongo wa 4 havuga ngo bose bagasangira vya vyo kunywa vy'impwemu. Abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa baragendagenze basangira ivyo kurya vy'impwemu. Vya vyo kunywa vy'impwemu kuko banywa ku gitandara c'impwemu cabakurikira. Ico gitandara cari Kristo. Ngo banywa ku gitandara c'impwemu cabakurikira. Ico gitandara ni ndashaka mubisubire mu ico gitandara ni Kristo. Ni gitandara. Kristo sibuye, ariko ndibuye rifise ubugingo, ariko ntegerezwa kubakwa ku gitandara. Igitandara ninde? Ni Kristo Yesu. Ishengero Yesu yavuze agiye kubaka, avuga ngo wowe uri Petero, uri Petros, ariko ngiye kubaka kuri Petra, ngiye kubaka ku rutare, ariko Kristo Yesu. Ishengero ryubatswe kuri nde? Ntiryubatswe ku mukozi w'Imana avuga cane, ntiryubatswe ku muntu afise ingabire zitandukanye, ntiryubakwa ku muntu. Amashengero nimba turiko turarondera kubaka amashengero tukayubaka kuri Petros, turiko turasambura umuhamagaro Imana igombera ku ishengero. Bamwe bavuze bati yo umukozi w'Imana ni nk'umumarayika, atahari ishengero niryohaba. Uri kuratuka Imana, kuko ishengero ntiryubatse ku muntu, ishengero ryubatse kuri Kristo. Ishengero Kristo ariko aravuga si ryubatse kuri Petro.
bamwe twaravuze ngo Petero niwe ishengero ryubatsweko, ariko nibaza ko twihenze. Ni nacyo gituma abantu bashira umuntu imbere, dushira Petros imbere, tugahusha icyo Imana yagomba ku ishengero. Ishengero ntirihagaze kuri Petros, ariko igihe Petros ahuye, haleluya, igihe amabuye avise ubugingo ahuye, bigasanga yubatswe ku rutare Petra, ishengero rirakomera. Ishengero rirakomera. Bibiri tubwira ngo ishengero ngo bwubatse kuri urwo rutare, urwo rutare ngo rwarabaherekeza bavuye muri Egiputa bariko baje mu gihugu cy'isezerano. Urwo rutare rwarabaherekeza, urutare rukabaherekeza, ngo bakeneye amazi bayakura mu rutare. Mwabibonye he? Ariko muri Kristo birashoboka yuko urutare rududubizamwo amazi. Bibiri irambwira ngo abanyizera bose inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokuburuka ziva mu nda yabo. Nico gituma iyo duhuye turubakwa, ukanyubaka nkakubaka, ariko dusanzwe turi hehe? Ku rutare ariwe Kristo Yesu. Haleluya. Shingwa ku rutare, ubakwa ku rutare, raba urutare. Yesu aratubwira ngo hari inzu zubatswe ku mucanga, imihuhusi biraza, uyundi yubaka ku rutare, ibihuhusi biraza, ngo inzu yasambutse iba nabi, niyubatswe ku musenyi. Birashoboka ko ibikorwa by'Imana bimwe bimwe byubakwa ahantu adakomeye, byubakwa ku maproje. Reka tugire ishengero tuze tugira amaproje, kuko abazungu basigaye bafinansa amaproje. Wubatse ku mucanga, wubatse ku mucanga, kandi ihomvomvoka ryawe rizoba ribi. Ariko ishengero ryubatse ku rutare, ishengero rimaze imyaka n'imyaka, ryaratewe ntibyashoboka. Kubera iki? Ryubatse ku rutare. Ishengero rya Kristo muri histoire y'ishengero, siniko navuga ishengero z'impome zine, ariko abizera bose aho bari, ishengero ni wewe n'umutima wawe. Ishengero ryarahagurukiwe rirategwa, bamwe barabaturiye, abandi babica babaciye imitwe, ariko uko bishe umwe havyuka 100, kuko ishengero rya Kristo ntushobora kurihagarika. Abandi barabatuririye amabibiriya, abandi barabugerana, abandi babikoko bibajya babona, ariko baririmba, bapfa baririmba, kuko bari bazi yuko ahasi wabo hari aho bariko baraja. Ishengero ntushobora kurihagarika. Ishengero iyo rihagaze neza ku rutare, naho ritera gute, naho risambura gute, ntushobora, kuko rihagaze ku mucunguzi yaricunguye, Kristo Yesu. Iyo rero ndi ku rutare, iyo nubatswe ku rutare, nkumva ndanyotewe, ndahamagara amazi akasubira kasubizamo ivyizigiro. Arama amazi y'ivyizigiro, ndasubira kunywa kuri we. Somye ijambo ry'Imana rikamishurira icari nico nkwiye kuba, nkumva subijwemo intege aho nacitse intege. Kubera iki? Ndi ku rugo rutare. Abisirayeli bagenda ngo urutare rubaherekeza. Ndakwipfurije yuko utava ku rutare, ugume ku rutare. Ushonje guma ku rutare, unyotewe guma ku rutare. Hari umunsi w'amazi adudubiza muri urwo rutare. Haleluya. Ndakunda Yesu, ndakunda Yesu. Yesu numwizigirwa, abamwizeye abubatse kuri we ngo bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyiga, bazokwama bahagaze bashikamye. Uno munsi bashobora kuguha iminsi 2, 3, amezi 6. Jewe bampereye kumpa 7. Uzoba wabivuyemo ngo niwishinguriya n'umwene data twari twakirijwe rimwe. 7 irahera, ukwezi kurahera, imyaka irahera, 2, 3, 4. Oya, turacakurindiriye. Ubu baratevye baraheba. Maze imyaka 26 ngendana na Yesu. Haleluya. Ntiyabaye uhemuka, numwizigirwa. Abamwizeye bose ntibazokwigera bamaramara. Ariko ikibazo, wubatse ku musenyi, wubatse kuri Petros, canke wubatse kuri Petra.
urutare Kristo Yesu. Ngiki kibazo uno munsi dushobora kwibaza. Abantu bari muri confusion kubera iki ishengero riko rikora gutya, kubera iki aba naba bagwanye, kubera iki ibi nibi byabyutse, ndetse ndabivuyemwo, sinzosubira kuba mu bintu by'abakizwa, sinzosubira kuba mu ishengero. Reka ishengero naho rivamo, ishengero Kristo yivugiye ngo azobandanya ryubaka. None uzoja he? Ahubwo suzuma urabe neza aho ukwiye kubaka. Nimba bariya bubase ku musenyi bategerezwa guhomvomvoka, ariko nimba bubase ku rutare, naho borutera gute ntizokwigera ruhinduka. Haleluya! Abo turi kumwe, haleluya! Mwubakwe kuri Kristo Yesu, niwe rutare rutenyiganyiga, ibindi byose birahinduka. Naje ubwanje ndashobora guhinduka. Ndabasabye ntimuze mwubake ku muntu. Turahinduka, turabana ubuntu. Iyo atari ubuntu twagiriwe n'Imana ngo muhe mu Imana be muri twebwe, yakanya gato uyu mubiri urashobora kuduhinduka. Ariko icyo twifuza ni nka Petero yavuze, ni nka Paulo yavuze iri jambo ngo ndipfuza gushishikara kumumenya, ndipfuza kubandanya nubakwa kuri we, ndipfuza ko nawahingura ubuzima bwanje. Ibindi byose birahinduka. Ikidahinduka ni wa wundi yavuga ngo uko yararejo niko ari uno munsi, niko zohora ibihe bidashira. Abantu barahinduka, ariko we nahinduka. Nahinduka. Iyo ndirimbo ntibaho. Ariko ndashobora kuzoyihimba umunsi umwe. Haleluya! Ibintu birahinduka, ariko Yesu nahinduka. Haleluya! Ishengero mwumvise ngo tu es Petros, uri buye. Kandi Petros nk'ibuye rifise ubugingo, hari icyo yakoze mu mubiri wa Kristo. By'ukuri yarakomeje ishengero, yarariragiye neza, ariko ntiyari Petra, yari Petros, yari buye. Uri buye, ariko kuri urwo rutare mwumvirize ijambo rikurikira ngo nzokubaka ishengero ryanje. Nibo bwari ubwa mbere Yesu avuze ijambo Eglise. Eglise niho hantu hambere tubona Yesu asohoye umugambi wicagiye gukora, ariko kubaka ishengero ryiwe. Nicyo turaganira kuno munsi, l'Eglise de Christ, ishengero rya Kristo. Aravuga ngo nzokubaka ishengero ryanje. Kubaka mu Kigiriki, ndaguma ndagorokera ingiriki kuko iri sezerano rishasha ryanditswe mu Kigiriki, niho n'amajambo asobanukirwa neza. Je bâtirai, nzokubaka mu Kigiriki bisigura kubaka, bati bisigura kataskeuazo. Suramo twumve. Wazo. Inyoni. Kataskeuazo. Kataskeuazo lisigura iki? Kataskeuazo ni nkuko Yesu ariko aravuga ngo nzo kataskeuazo ishengero ryanje. Nzo kubaka ishengero ryanje. Kataskeuazo lisigura iki? Lisigura préparer, gutegura. Équiper, gutanga ibyangombwa. Fournir, guhereza. Apprêter, kubategura tayari. Haleluya! Yesu yaravuga ngo fise umugambi wo gukataskeuazo ishengero ryanje. Fise umugambi wo kubaka, gutegura, gutanga ibyangombwa, gutegura ribe tayari ishengero ryanje. Kuko munsi acavuga ngo kuko iryo shengero rigiye guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Murumva yuko umuntu mwiza ategura abantu kuko azi ko bagiye guhangana n'ibintu bigoye. Abategura. Iyo igihugu kidateguye abasirikare bagwanira icyo gihugu, baca bibaza yuko ari Swiss, niho badategura abasirikare. Ariko
igihugu gitegerezwa gutegura abo mu rweguru no mu rweguru, abakoroka bava hejuru, abaca mu mashamba, abakorera mu mazi. Haleluya. Yesu rero aravuga ngo nanje ndafise umugambi wo kubaka ishengero ryanje, ariko iryo shengero ngoma ndaritegure. Je vais le préparer. Ngoma ndarihe ivyangombwa, l'équipe. Ngoma ndabafurnise. Haleluya. Abafuniseri, haleluya. Ngoma ndarifurnise ibikoresho vyangombwa. Ngoma kandi ndaritegure ribe tayari. Tayari mu biki? Tayari mu biki? Tayari guhangana n'amarembo y'ikuzimu. N'amarembo y'ikuzimu azozuka, azovyuka, azokuguruka, acanka azokwasama. Ishengero ryanje ntizokwigera rinanirwa. Kubera iki? Kuko yari katasi. Mwavyumvise? Yarariteguye. Nico gituma ndashima Imana iyo ariko aravuga ngo nzokubaka, nzotegura. Ivyo yabihereye umunsi wizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Yaje aba muri wewe mu buryo bwa mpwemu yera. Ndashima mpwemu yera. Haleluya. Mpwemu ari muri twebwe uko bukeye uko bwije abandanya duhingura. Hari ivyo nshaka gukora mu mubiri, ariko mpwemu ari muri je yakambwira ati no. Ahubwo reka ndakongera izindi nkomezi ahantu harengane. Hari n'ikindi gihe numva umenga sinshobora kubikora neza, mpwemu akambwira ati ndafise ivyangombwa, ngoma ndagufurnise ingabire. Muri mpwemu turonka ingabire, turonka ivyamwa. Aratwekipa abizeye Kristo. Ntiyadusize twenyene, ariko yadusigiye mpwemu wiwe. Mpwemu wiwe nuno munsi ariko arakora. Nico gituma abamwizeye barafise ijwi ry'akabanga ribabwira biti tekana. Muri kino situation tekana. Tekana, ndiko ndabikora. Canke koresha cakindi naguha. Haleluya. Hanyuma ugapfukama ugahamagara Imana, Imana igacinzira. Hariho igikorwa mpwemu w'Imana ariko akorera mu bizera. Nico kutwekipa, kudutegura, eduha ingabire zitandukanye, eduha inyota yo gusenga. Ariko natwe tugasenga, ntitugira inyota gusa tuje twama turi babandi ngo ndifuza gusenga, ariko urashoboye no gusenga. Turi kumwe? Nzofata ishengero ryanje ndaritegure. Okay. Iryo shengero hari ico risigura. Ecclesia, ishengero ni ecclesia. Ecclesia ririmo amajambo abiri. Ijambo rya mbere ni ek. Ek risigura hors, hanze ya. Harakantu nihenze hariya. Kaleo risigura guhamagara, appeler. Eric, appeler. Kaleo risigura appeler, guhamagara. Nukuvuga rero Yesu ariko aravuga ngo nzotegura ecclesia yanje. Ecclesia yanje ni wewe nanje. Ariko ni wewe nanje harimo ijambo irihe muri ecclesia? Harimo ijambo ry'abahamagawe bakugwa ahantu kanaka. Bakugwa ahantu kanaka, bajanwa handi. Abo bantu byarabaye, mugabo mwama mubona musangira ibiharage n'umuciri, ariko bari mu bundi bwami. Barakuwe mu isi naho bagendera mu isi. Bafise les principes, ingendo, inyifato, bafise uko babayeho, batagengwa n'ivyo kuri ino si. Ariko abo bantu ngo bari ahantu hose, aho ushitse hose ubasangaho. Umuntu umwe yavuze ati niwazimira mu gihugu kanaka, hari igihugu hariya muri Afrika, muri Korea y'Amajepfo, bafise kode, kuko bazi ko ari ishengero rya Kristo, bahuza umutima n'inama, bari umwe, barahanye kode bati umuntu wese azoshika muri kino gihugu akazimira, aza kore ikintu, ico kintu kizotuma bamufasha. Uwo muntu yari yamenye iyo kode, ashitseyo arazimira, acha hagarara masanganzira hariya mwibarabara, acha avuga ati haleluya. Azabona abantu batanu bamuje ko twogufasha iki,
turi ngaha turi bene data. Haleluya. Ngiyo ishengero riri ku isi yose. Wari ukwiye kunezerwa kuko uri mu muryango ukomeye gose. Uri mu muryango uri ku isi yose. Uri muri ecclesia. Abahamagawe bakugwa mu isi naho bakiriko bagendera mu isi, ariko imyifato yabo n'ingendo zabo zitandukanye n'abisi. Ikibazo aho kiri nuko benshi twarahamagawe tuva mu isi twizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko rimwe na rimwe iyo duciye mu bibazo dushaka gusa n'isi, dushaka kwishushanya n'isi, dushaka ngo isi twemere. Ntinya yuko banyanka, ntinya yuko batanyemera, reka basinzohore mba ushobora gutuma banyemera. Reka nawe gukavya, ifo kuba umukristo ari modere. Suzuma neza iyo moderation iyo ariyo, ko atari ukwishushanya. Kristo hari ijambo yavuze muri Yohani igice cha 15 umurongo wa 19. Mwumva ivyo Yesu yavuze kuri ecclesia abahamagawe hanze, appelé hors de ce monde. Umviriza ico yavuze kubo yahamagaye. Afite ico yavuze Yohani igice cha 15. Iyo muba abisi, isi ibikunze icayo, isi ibikunzi vyayo. Maze kuko mutari abisi, ariko kuko mutari abisi, ariko nabatoranije mu bisi. Kaleo ecclesia ni muri abisi, ariko nabatoranije mu bisi, nico gituma isi ibanka. Nico gituma isi ibanka. Ahandi Bibiliya ikatubwira ngo ushatse kuba umukunzi w'isi abo mwasi w'Imana. Ikibazo aho kiri nuko benshi mu bakristo turiko turashaka kwishushanya kugira ngo banyemere, banyakire muri uyu mugwi. Ivo kameme konza ndafata kamwe na kaperitif. Uzova kuri ako kaperitif usange kakujanye mu gitanda ukora ivyaha. Isi ntituhagarara muri ino si nk'abari mu bwami turiko turashaka kuryohereza isi. Umuhamagaro wacu si kuryohereza isi. Umuhamagaro wacu nuko Imana yatugize ahubwo umuco w'ino si. Ahatari ivyizigiro tube umunyu uzana ivyizigiro, uzigama. Yesu aravuga ngo muri umunyu n'umuco w'ino si. Reka kwishushanya. Ndavuga mbwira abantu bamwe aho uno munsi baravangatiranya. Uno munsi amaze amezi 2 ashima Imana cyane, asenga na cyane asenga akandi ashima Imana kubera iheruka kumuha promotion. Umunsi bamukoroye nabazoca koroka ave mu Mana. Kubera iki? Ukwirikira Imana. Kubera kukwirikira Kristo umwami n'umukiza ubuzima bwawe. Isi ntidukeneye gushushanya n'isi. Oya, umuhamagaro wacu si gusa n'isi, nugutahura yuko yarabahamagaye, ecclesia yiwe nabahamagawe bakugwa mu isi. Naho bakiri mu isi sabisi, n'ingendo n'inyifato yawo si yisi. Ikintu nashaka kuvuga cya kabiri kigaragaza ishengero rya Kristo nuko Kristo bwiwe ariko araryubaka, ariko ararikomeza, ariko arariha ivyangombwa biciye mu gikorwa cya mpwemu w'Imana. Agenda ariha ivyangombwa, ariko si ico gusa, ariko araryubaka kugira ngo rigende rikora iki cya gatatu tugomba tuvuge. Icya gatatu tukibona ku murongo wa 18 mu gace cya nyuma hamwe n'umurongo wa 19. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare zokubaka ko ishengero ryanje. Okay, aho twahumvise agace ngo ngomba
k'ica gatatu cyerekana ngo rihanganye, ishengero ryiwe rihanganye n'amarembo y'ikuzimu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyiza. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru. Ico uzobohora mu isi kizoba kibohowe mu ijuru, n'ico uzobohora mu isi kizoba kibohowe mu ijuru. Haleluya. Nzokubaka ishengero ryanje, ariko iryo shengero ryanje ndashaka kuvuga aho riri mu isi, ntiriri mu ijuru. Ba Kristo turi mu isi, ntituri mu ijuru. Muri ino si turimo duhanganye n'amarembo y'ikuzimu, duhanganye n'amarembo y'ikuzimu. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko ni mpwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru, mu kirere. Umukristo akwiye gutahura yuko ahanganye n'ibibazo n'ibitero n'umugwanizi, ariko naho duhanganye n'ivyo turashima yuko Kristo bwiwe yadukataske uwazo, yaraduhaye, aradukomeza, aratugira tayari kugira ngo dushobore guhagarara neza hagati y'amarembo y'ikuzimu. Umukristo kubwa Kristo Yesu n'ivyo yamuhaye arashobora guhangana n'amarembo y'ikuzimu, arashobora guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Turafise ububasha n'ubushobozi yuko Satani atagira ivyo agomvye hejuru y'abana b'Imana. Nico gituma twahawe izina riruta ayandi mazina yose. Muri iryo zina ivyo mu ijuru, ivyo mu kuzimu byose birapfukama, bikemera yuko Kristo ari umwami. Amarembo y'ikuzimu arahari, arugurugwa, ariko natwe tukugurura amarembo y'ijuru kubwa Kristo Yesu. Kristo yatubereye irembo, yuguruye inzira ija mu ijuru. Naho ikuzimu Satani abandanya yugurura, natwe dukwiye gukorana n'umwami Yesu, tugashingira intaho ukuri, tukugurura amarembo y'ijuru, tugasaba Imana ngo yugurure amarembo y'ijuru, iduhe gukoresha ivyo yatubikije kugira ngo Satani ntabandanya nyaga atunyaga abantu. Turi hano kugira ngo dushingire intahe yuko naho amarembo y'ikuzimu yugururwa, asubira akatera ubwoba abantu, dufise uwanesheje ni Kristo Yesu. Uwo nyene ni waca tubwira ngo munyumvirize, ndabahaye imfunguruzo, ico muzokugara hano kizoba cugawe no mu ijuru, ico muzokugurura hano ku isi kizoba cuguruwe no mu ijuru. Nukuvuga ngo yahaye autorite. Urufunguruzo ni autorite, n'ubushobozi. N'ubushobozi bufise bande? Bufise bamwe bahishuriwe Kristo, bubatse ku rutare, abo Kristo yagiye arambika, yuzuza, ahingura. Abo bafise ububasha n'ubushobozi bwo guhagarara imbere y'amarembo y'ikuzimu, bakavuga bati niet, ategerezwa kugagwa. Bafise imfunguruzo. Imfunguruzo nizo kugurura no kugara. Mu izina rya Yesu hari ibyo dushobora kugurura, hari ibyo dushobora kugara. Nabwiye abakareni, umuntu umwe yambwiye ingene hari iwabo bahora baja gusenga, ariko abo bahungu bakicara hari inyuma, bicaye ku ntebe za hari inyuma, amperezwa zaba zitangirwa ngaho imbere, ngo hageze mu mwanya wo guhereza bakareka abantu bose bakagenda bagahereza, nabo bagaca bahaguruka ubwa nyuma. Bararabana bakubitana amasinye, bagaca bahaguruka ubwa nyuma, bagaca bagenda buke buke bagiye gushikana kugira ngo abantu bose bababone, na cyane cyane inkumi. Baba ngo bafise imfunguruzo nyinshi ziri ngaha ku pantaro. Imfunguruzo zerekana iki? Muzerekana yuko, ndamubaza ntizerekana iki? Zerekana yuko ndafise butike, ndafise imangazine, ndafise inzu, ndafise ikinga, ndafise moto.
ndafise. Hama bahaguruka bavuye hariya bakaca bagenda barazijegeza. Hanyuma nyuma yuko bazijegeje gikorane giheze bagaca begera abashiki bacu bati none ko nifuza ko tubana, ubona twobana? Izo mfunguruzo usanga ari rumwe gonyene rukora mu mfunguruzo 200. Izindi nizo begeranije zitanakora. Nizi imiryango yapfuye zose bashirako kugira ngo bahende bashiki bacu. Bashiki bacu reka kuraba imfunguruzo. Yesu yari ko aravuga ngo ndabahaye imfunguruzo. Imfunguruzo zo kugara no kugurura. Imfunguruzo zo kugara no kugurura. Sinugurura ivyo arivyo vyose. Sinugaza uko nishakiye. Bamwe bakoresheje imfunguruzo y'izina rya Yesu uko utariko. Mu izina rya Yesu ndagusengeye naho uzoja ni jewe nzogutwara. Byanditse he? Byanditse he? Izo mfunguruzo uri kurabesha ntizikora. Kuko imfunguruzo gira rikore rikoreshwa rihagaze mu izina rya Yesu kandi mu ijambo rishingira na ijambo. Ijambo niryo rituma izina rya Yesu rihagaze ku ijambo rishingirwa naye n'ijambo niho rikora ibikorwa. Abandi barugara ngo mu izina rya Yesu ndagusengeye kugira ngo mu izina rya Yesu uzu kubitwa inkoni ukabone. Ubwo rufunguruzo nigo ariko bamwe barabikoresha nkuko umenga zirakora ntizikora. Bene data abo babwiye ngo bagiye kubakubita inkoni mureme n'imfunguruzo zitagikora zaraguye n'ingese. Ariko urufunguruzo rukora n'urufunguruzo ruhagaze mu Imana ivuga. Ndabaha akarorero. Imana yaradusezeraniye ku ruvyaro rwacu ruzomenya Imana. Haleluya. Iyo mpagaze nkahamagara uruvyaro rwanje canke abana banje nkabasengera nkasenga ni mu izina rya Yesu ndasaba Mana amaso yabo yuguruke nibahura n'ijambo ry'Imana bakumenye baguhishurirwe aho ndiko nkoresha imfunguruzo mu izina rya Yesu niho nzobona ibintu bikoreka. Uno munsi hari urufunguruzo nifuza ko duhava dukoresha. Turagiye gusengera imiryango yacu ngo yuguruke amaso imenye Kristo. Yubakwe katasike uwazo itegurwe kugira ngo amarembo y'ikuzimu ntabandanya dutwara abantu benshi bahonyejwe n'iki? Bahonyejwe no kutamenya. Abandi bari mu bintu bibaza ngo nukuri. Umwe yabivuze ngaha araza gusenga, yaheza gusenga, yavuze ivyo navuze mu gatondo, yaheza gusenga agacaja ngo kujya gatandatu. Wari umuntu ngo naho byananiranye wasenze igihe kirekire ntibishoboke, hari umuntu bambwiye kujya gatandatu wewe agukoreza ko basha ucukira canke ucuronka inyishu ucuronka uruvyaro. Avuye mu rusengero aciye yinjira ku cya gatandatu. Abari kujya gatandatu mumbabarire, ariko ndiko ndatanga akarorero. Agacava mu Mana agaca yinjira kuja kwishikana muri ya marembo y'ikuzimu. Bamubwira ngo tanga ibi agatanga, ntamenye ko ariko arakonekta n'ikuzimu. Bamwe batanze impuzu zabo, abandi batanga amahera yabo, ntibazi gituma ivyo bakoze byose bataronka. Kubera iki? Batanze amahera avuye mu kuya kabo ngo bariko barondera umugisha, naho bishize bariko biyinjiza mu marembo y'ikuzimu. Ishengero riko rirahabwa gasopo yuko naho mwahishuriwe Kristo, gendera muri we, guma muri we, guma muri we, gumamo irabaho. Okay, guma muri Kristo Yesu, nukamuvemo, mwizere, mukurikire, muhe ivyizigiro vyawe naho vyoteba. Haleluya. Hari umunsi wo kwishurwa utahemutse ngo uve mu nzira y'Imana. Abenshi rero bariko baradandaza imishaha yabo, leur âme bayirungika ikuzimu. Bakazosanga habaye ikibazo gikomeye cyane cyuko bazigeze ku rugezo rwo kubohwa,
aho bidakunda bifata igihe kirekire. Hari abo dusengera akamara igihe kirekire byaranse ko abohoka completely. Kubera iki? Urugezo yagezemwo rwo kwiyinjiza ikuzimu. Hari n'abandi bishora bonyene. Umuntu mitwe namusengera impwemu mbi zivuga ngo tureke, ngo subiye dusanze iyo twari turi. Mu nyuma ndamubaza nti byagenze gute? Aca arambwira ingene byagenze. Ibi ndiko ndababwira nuko duhanganye n'amarembo y'ikuzimu. Kizwa. Wizera, izere. Reka gucanga. Bangahe baza mu rusengero barakunda Imana kandi barayizeye, mugabo bafise utuntu tuduheko bambitse abana, n'abandi bafise amabage bambitse ngo na amachance, n'utundi dushenete n'utwamachance, nibigirwa Imana two tuvanga Imana. Ntidukwiye kuvanga Imana. Uwizera ni yizere vy'ukuri, kuko Imana irabona naho abantu batabona. Irazi ico yakwipfuriza nuko amarembo y'ikuzimu atokumira, ahubwo nuko uhagarara neza ukambara Kristo ukamwizera, nawe akakubaka akaguha ivyangombwa bikomeye kugira ngo ushobore guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Ishengero ry'Imana, ishengero rya Kristo si association, ntiragaze ku muntu, ariko ishengero rya Kristo rihuza abizera bose. Abizera bose aho bari hose kw'isi yose, haba hano, haba hanze y'igihugu, haba no mu gasho. Hari abizera bari mu bwami bw'Imana basenga, bakugurura ibintu bikuguruka. Bene data, ishengero rirera, ishengero rya Kristo rirera, kandi ukwera kwaryo bituma isi yipfuza gusa n'ishengero. Ukwera kwaryo niyo nkomezi yaryo. Turagiye gusenga ngo dutahure yuko ishengero atari igikorwa c'umuntu, ishengero ni Imana. Ishengero ribandanya mu kwizera Yesu igikorwa ariko arakora nuno munsi. Ishengero ribandanya mu kwemerera ko Kristo aturera, atwigishe, muhemu w'Imana aduhingure. Nico cya gikorwa cyo kubaka, atwubake, aduha ivyangombwa bikenewe. Ishengero rirera naho rihagaze ahantu hagoye, naho ryama ariko rirategwa imisi yose. Yohana igice cya 16 adusomere gato. Yohana igice cya 16 3 adusomere umurongo, abereke twumve ingene irishengero naho ari rya Kristo hari uko rikwiye kwifata. Ivyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa, mwisi muzohura n'amarushwa menshi, ariko nimuhumure jewe naranesheje. Nimuhumure naranesheje. Mwisi muzohura n'amarushwa menshi, kuko mwisi hari amarembo menshi kuzimu, ariko muhumure naranesheje. Ijambo rikomeye. Reka twubakwe kuri Kristo Yesu. Abumva ko bakeneye kumumenya kurusha, na jewe ndimo, dusenge Mana twugurura amaso, tukumenye kurusha, tukwihe kurusha, twubakwe nawe, duhingure kugira ngo dushobore guhangana n'ibibazo duhura navyo hano ku isi. Atari ivyo turubusa, abantu bakumenye, bakwizere. Duhingure Mana, duhingure. Imbere yuko duhava dusenga rya sengesho ryo kwiyegereza Imana no kuguruza imiryango yacu, ndashaka gusaba abumva yuko uno munsi wo babera umunsi mwiza wo guha ubugingo bwabo Kristo Yesu, agaharira ibyaha byabo. Abumva ko amaso yabo yugurutse, basobanukirwa yuko badashobora kwikiza, ariko ari Kristo wenyine akiza, agaharira ibyaha. Uno munsi bashaka kunywana nawe, mu gufatana nawe urugendo rushasha
bwo guhabwa ubugingo budashira no guharirwa ibyaha. Baduze intoki tufashanye gusenga. Abumva ko bakeneye agakiza, bakeneye guhinduka, bakeneye ubugingo bushasha, bakeneye guharirwa ibyaha n'ibyizigiro bidasanzwe, gucika abana b'Imana, baduze urutoki aho wicaye dufashanye gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari uyundi Imana ibahezagire. Haleluya, haleluya. Hari uyundi akeneye guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Mwijuru hari umunezero kubw'umuntu umwe gusa yihanye. Ndabasabe abadugije amaboko tubakomera amashyi baza hano imbere, baze hano imbere, muze hano imbere. Haleluya. Haleluya. Nabifuza ubihenyi bimame irambira iricushaka mami ubimbaraga nyinshi eshibigerageza. Haleluya. Nabifuza ubihenyi bimame. Imana ibahezagire kuko mwahisemo guha ubugingo bwanyu Kristo Yesu. Niwe wenyine akiza, niwe wenyine aharira ibyaha. Uri mu kibanza ukaba wagize isoni, ndagomba ndaguha akanya uhaguruke uze kuri Kristo Yesu. Niwotaha uko waje, urazi ko umutima wawe ukubwira yuko ukeneye guha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Urabizi neza ko ukeneye agakiza, kandi ariko konyine gashobora kugutuma usubizwa amahoro watakaje. Nimba ukeneye Kristo, uhaguruke uze hano dufashanye nawe bene data gusenga. Haleluya. Ndasabye umukozi w'Imana afasha mwegere. Ishengero ryose umukozi w'Imana agiye kubafasha mu isengesho ridasanzwe. Ijuru uno munsi riranezerewe, hari abariko barinjira mu bwami bw'Imana, nkuko hari n'abandi uno munsi bariko barasinya urupfu rwabo binjira mu marembo y'ikuzimu. Birababaje, ariko nico gituma tugiye guhaguruka ngo dusenge. Amasengesho yacu saa 2 saa 3. Mana twugurura amaso, twugurura amaso. Watumenyesheje ico wifuza, utwifuza ko nk'ishengero. Duhe guhagarara neza nk'ishengero unezerererwa. Duhe guhagarara neza nk'ishengero unezerererwa. Inyuma yo gusenga iryo sengesho, uca dusenga isengesho rya kabiri ryo gukoresha urufunguruzo rwo gusengera nk'ukuguruza bamwe mu bo tuvukana, abana bacu, abavyeyi bacu batarahishurirwa, ariko tubasengere ngo Mana bugurura amaso, Mana bakingire, bashobore kugera ku rugezo rwo kumenya no guha ubugingo bwabo. Duhaguruke twese. Haleluya. Shimisha umutima wawe wera, zamuye ubugingo bwanje bwose.
Imana mu masengesho. Mana ndakwifuza, Mana ndifuza ugurura amaso yanje, Mana nyihishurire makubakwa kuri wewe. Senga, 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 gira ubwiye Yesu. Haleluya. Waje gusenga, waje gusenga, tuzi ijwi ryawe, ubwire Yesu ndagukeneye Yesu, ndagushaka Mwami, nakugomba Mana, niwe ushobora kunyubaka, nyubaka magushingwa ku rutare, magushingwa ku rutare, rutare rutanyiganyiga ni wowe, ibintu byose birahinduka. Nyugurura amaso Mana, nyugurura amaso Mana, ndakwihweze nkumenye. Nyugurura amaso Mana, ubugingo bwanje niwe tanguro n'iherezo. Rabosaya, turagushima Mana, turagushima kucuri Mana, turagushima ikugo wakoze ku musaraba. Senga, 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 saba Imana iguhe gushingwa ku rutare, iguhe gushingwa ku rutare. Yugurura amaso, iguhingure, ikubake. Haleluya. Niwe Mana y'ukuri, niwe ushobora kutwubaka, niwe ushobora kuduha ibyangombwa bikenewe, niwe ushobora kudushikamisha, niwe uduha ibyizigiro by'ubugingo budashira. Rabosaya, mu izina ryawe Yesu, ugurura amaso yacu Mana, twihweze tukubone Mana, kubwa mpwemu wawe, kubwa mpwemu wawe, kubwa mpwemu wawe, kubwa mpwemu wawe. Twambike, 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 dukomeze, tugire tayari, tugire tayari ngo duhangane n'amarembo y'ikuzimu. Mana duhe gushikama, tudatwawe kayombekere n'amarembo y'ikuzimu. Haleluya, haleluya. Abizeye Kristo Yesu, abashinzwe muri we, abamuhishuriwe, abagiriwe ubuntu bakamumenya, murafise imfunguruzo, murafise imfunguruzo. Hari icyo mpwema ariko arakwereka mu muryango wawe, hari icyo ariko arakwereka mu muryango wawe. Reka dufatanye mu gusenga dusaba ngo ibikwiye kuguruka vyuguruke, ibikwiye kugagwa bitava ku Mana vyugagwe mu izina rya Yesu. Tuza amajwi musenge, musengera imiryango yanyu. Haleluya, 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 haleluya. Turagushima Yesu, mu izina ryawe warasezeranye ngo niwakizwa n'umuryango wawe wose urakizwa. Turasengera imiryango yacu, hari abatarakumenya, turasaba Mana ubuntu bwawe bashikeko, ubugurura amaso, ubugurura amaso, bakumenye, bakumenye, bishurire, biyereke Yesu. Turasenga mu izina rya Yesu, wivyugagwa ibitatura izina ryawe, ibitavuga wewe, ibitagushingira inahe, vyugagwe mu izina rya Yesu. Imwe mu mbiza ubupfumu, imwe mu mbiza amareba, turazugaje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibikorwa bibi bya karande, ibyaha bya karande, turavyugaje mu izina rya Yesu. Turatura intsinzi yawe, niwe ushoboye, niwe utananirwa mu izina rya Yesu. Igitatura izina ryawe cyose turacugaje. Turasaba umugisha wawe Mana, turasaba imvura yawe, turasaba umuhezagiro wawe, turasaba kubona abacu bakumenya, turasaba gukugwamwo inkomezi z'umwiza zo kuragura no gupfumura. Turazanse mu izina rya Yesu. Imwe mu biza amacakubiri,
no gusamburana no gucamwa ibice turazase mu migo zacu, turazase mu miryango yacu. Turasaba udusuke mu amahoro, udusuke mu rukundo, udusuke mu kwakirana, kunezeranwa. Birashoboka muri wewe Yesu, birashoboka muri wewe Yesu. Turazi ko ari inkomezi zidasanzwe mu izina rya Kristo Yesu. Duhuje umutima n'inama kwanga icyo cyose kitavuye iwawe, kivuye ikuzimu, gishaka gutera imiryango yacu. Turacangirije mu izina rya Yesu. Turatura duhamagara ukukumenya wihishure Mana mu ngo zacu, utwihishurire tukubona uko tutigeze tukubona. Igaragaze Mana, reka ugukiza kwawe gutembe mu bakeneye gukira ingwara. Ubasha n'ubushobozi bwawe bukiza bugaragare hagati muri twe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana, ndagushima ugikorwa ukora kutayikora mu gice. Ndagushima kuduhishuriye ishengero iryo ari ryo. Tugiye natwe gushishikara dusaba ngo twugurure amaso, twongera tugusaba ngo udutegure twubakwe ku rutare aryo wewe. Wongere Mana udushoboze guhangana n'inkomezi za hano ku isi z'umwiza, ariko dukoresheje inkomezi zawe n'imfunguzo waduhaye mu izina rya Yesu. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Twese tuti amen. Haleluya, haleluya. Mugire indwi nziza cyane, indwi hezagiwe n'Imana. Imana ibahe umugisha.